murakoze tugeze umwanya rero mukuru wo kumva ijambo ry'Imana ducakama twese abahagaze batari muri protokole bicare hama duhe kaze umubwiriza wacu kaze. Niziza cyane umwami Yesu yongere ahabwa icubahiro. Ngomba nasubire ndabaramutse ariko mpereye ahandi hariya muri korale tera muri Bugingo ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Hariya kuri baroko ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Mbega mwego abo kuri barako mwokwemera guhakaza bari abantu bari hariya muri teramiro Bugingo mwovyemera? Protokole twagira dusaba ifashe barya abantu dusangira amajambo y'Imana twicaranye. Burya intege nke nta muntu azihamagarira mugabo zirizana zimeze nk'ubukene. Ubukene burizana ntuburondera. Wahora wicara ku ntebe y'imbere ukayivako ukicara kwigira kabiri hanyuma ugashika hagati hanyuma ni kuyinyuma hanyuma ni hanze hanyuma ni muhira nuko bigenda. Nuko bigenda rero vyofuma vyebera mu muntu ibyo ushobora gukora wewe wabikoze. Ni vyiza rero ko abantu mu gusangira baregerana niho bamenyana. Dusome rero amajambo y'Imana twariko turabarorera hariya mu gitabo gitangura cy'Ubutanguriro 19 abariho duhera kandi ntibagire ngo hari amakosa bagize n'abanukuri nta makosa bafise. Ico twize kuri protokole ahubwo protokole niyo twize ko cyane. Itanguriro 19 umurongo 14 abariho duhera ibice umurongo 14 ngira duhere kuri 12 niho muvyumva sikure cyane. Abo bagabo babaza Loti bati hari abandi bantu ufise hano? Abakwe bawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe nawe ufise bose muri iki gisagara bakura aha hantu kuko tugira tuhahonye kuko induru zihavugirizwa zibaye nyinshi cyane imbere y'Uhoraho kandi akaba dutumye kuharandura. 14 nuko Loti arasohoka abarira abakwe biwe basavye abakobwa biwe ati vyuka muva aha hantu kuko Uhoraho agire arandura iki gisagara. Ariko ku bakwe biwe yarameze nk'uwizagira. Mani dufashe. Yona gitabo cy'umuhanuzi wa kera Yona turaherutse kuhasoma kuhavuga ko tuhasome dutumbereye ibindi. Yona igice cya mbere umurongo ugira 6 Gana twera kuri 4 maze Uhoraho asuka umuyaga ukomeye mu kiyaga haba igihuhuta c'inkomezi mu kiyaga ubwato bushaka kumeneka. Abasoza baratinya umuntu wese yambaza Imana yiwe baterera mu kiyaga ibintu vyari mu bwato ngo bamuremurure. Ariko yo nawe yari yamanutse mu gafuruka ko mu bwato gahera epfo yigaramiye yisinziriye. Nuko umukuru w'ubwato
aja ahari aramubaza ati wabaye ute gawagikazatiro we vyuka wambaza Imana yawe kumbura Imana yodusubiza ku mutima ntidupfe. Yesu ahabwa icubahiro. Nagomba tuvugana amajambo make cyane afatiye kuri bidusomye, ariko turasoma n'ibindi. Iri jambo rigiye rigaruka kabiri niryo tuvugana ko rivuga kuvyuka. Kuvyuka. Kuvyuka no kwikangura n'amajambo abiri ategeranye. Urashobora kurara utikanguye bugaca, aho byo kuvyuka ntivyobamwo. Kandi urashobora kurara wicaye, kurara uryamye, ariko kandi ubona udasinziriye, bikanga kuvyuka. Mbega birashoboka? Urashobora kurara ukanura, urumva ntusinziriye, ariko kandi utavyutse uraho. Bavuze rero ngo vyuka, uca wumva ko nta muntu yavyutse babwira ngo vyuka. Oya, abaryamye. Abantu bararyama kandi mu buryo budasa, mu bitari bimwe. Ibi dusomye biri mu ijambo rivuga ngo kuvyurwa n'umuntu. Turaza kubona kuvyurwa n'umumarayika, kiza kuba ica kabiri. Ica gatatu kuvyurwa n'umukozi w'Imana. Kane kuvyurwa n'umukozi, kuvyurwa n'Imana ubwayo. Bishobotse cyanyuma na Yesu arakenera ko tumuvyura. Yesu nashimwe. Hano dusomye rero iki gihe Bibiliya ivuga Imana yagomba gukomvomvora canke kurandura canke guhonya. Iyo umuntu aborewe indya canke aboregwa amagara, hajya amagara araborera n'indya ziraborera. Nimurabona ko umuntu akomeye afata ibintu by'ibiro amajana agaterura ngo abaravyimba ku maboko n'igikiriza kanye nakaboregwe k'amagara. None wagwaye malaria biya yobigira, yabatari yabiya yobigira, ngo agira yerekane ngo ni tane ni Imana. Mukanya uzotatuka wewe, uri tane hehe? Akaboregwe kamagara nuko kameze akaboregwe k'ibintu. Umuntu akaboregwa indya n'indya ziraboreza. Hari umugabo yarazifise mu vyakozwe n'intumwa, haravuga ngo mutima wanje nararondeye biratihitikirana, ibigega biruzuye, reka mbwira umutima wanje ntiruhuka urye. Yesu adutabare. Narimvuze ngo hari igihe abantu ba muri aho gahimbo begeranye mu vyaha, begeranye mu vyabo, ngo bavuga ngo isi zovaho ngo umuhero, ngo ariko abantu bangana mwene uko ngo Imana yobaheza, ngo Imana ni nyembabazi. Ego kweli ndahuje nawe igice kimwe, Imana ni nyembabazi, nico gituma ukiriho. Imana ni nyembabazi, nico gituma wumva ivyo uri kurumva. Mugabo ntibizokwamuko. Oya, hari umunsi w'uburake bwayo. Sodomu rero ivyaha vyari vyaduze birashikira Imana. Imana iragera ahantu yumva bigeze ahantu, hari ngo urangeze ahantu, vyari bigeze ahantu. Iravuga iti ndakeneye kuharandura, hari induru, hari ivyaha. Bibiliya ivuga ngo ico gihe cari kibi, abasomye murabizi. Imana rero kuko ari ubutatu ituma igenda mu buryo bw'ubutatu, igenda mu buryo bw'abagabo batatu. Baca kwa Aburahamu baramubarira iyo baroye, ntakizokora Imana itibiye akabanga basavye ivugisha. Yesu nashimwe. Ibi biba tubona abatari bake barabimenya. Aburahamu yumvise ko bagiye kurandura igisagara cy'Isodomu,
amenya ko Loti umuhungu wabo ari ati oya ngire mbazi mbega mwosanga muri cyo gisagara hari abantu 50 batari abanyavyaha mwokirandura mukarandura n'abagorosi n'abanyavyaha banika bateka ntaco tworandura arururuka kugira ngo ku 15 10 ndavyo tuza gukora aca ati nawe naho yagiriye asanga yaravuze Imana nta bantu 15 boburayo genda kirakira Yesu adutabaye ngo agezeyo rero bati Loti wewe Imana iradutumye ngo turandure kino gisagara wewe rero urafise abakobwa turabizi hariho n'abakwe bawe basavye abakobwa turabazi burya ibyacu byose Imana irabizi hariho umuntu mengo nivyo yihererana vya wenyine kaye irabizi bwira abakwe bawe n'abakobwa bawe basohoke muve muri kino gisagara ngomba kukirandura umumarayika rero abibwiye Loti aravyumva ariko kugira ngo bamubwire ivyo bintu murazi ko aho bwari bukeye mu gitondo nsubiye inyuma abo bamarayika ngo bageze muri iki gisagara Loti yarimwo Loti arabakira abakiriye ntiyabakiriye nk'abamarayika yabakiriye nk'abantu barengana abantu babagabo ati nimwinjire ndabaha indaro mugango abantu bo muri cyo gisagara bazunguruka ngira ngo bajejwe kuraba abinjira abo mu gisagara n'abatarabo muri cyo gihugu kumbure bati ahantu hagiye abantu b'abagabo barabivuga hanze ngo baca barazi ijambo ryari rimwe sohora abo bagabo Loti tubonone kuko baciye bugara imiryango Loti sohora aba bagabo bari ngaho tubonone burya twebwe twese atari Imana itugwaniye two kwisanga mu ntege muranyumva kuja mu byaha ntibigoye eka mugabo Imana itugwaniye turahagarara tugaca mu bikome tukarengana Loti araraba abo bagabo yumva mu mutima biranse atoya jewe ntagico mugira aba bantu byo kuri baje ngaho iwanje mugabo yemwe ndafise abana babigeme babiri batazi citwa umugabo mbe ndababasohorere mubagenze uko mugomba mbega Loti ntihari yamaze kuja mu ntege izo ni nkomezi ni ntege abo bakobwa bafise ababasavye mugabo agira abashingire abanyamahanga batabasavye ngo akingire abo bantu Imana ntigwanirwa Imana irigwanira Imana ntuyironderera inzira ariko niyo yironderera inzira bati sohora abo bagabo abageme ntaho dukeneye ubwo rugendo twararurenganye ubu turabandi tugomba abagabo Loti rero asanga arabudisha akora Imana rero muri ba bagabo batatu muri bwa butatu baca barakwega Loti bati have aho wahereye yo ntambara ni kwawe reka twese kugiye twigwanire ubona hari ibikoresho birebire bakoze ngo barugaye uburyo babikoreshe ntavyonzi baca bahuha abo bagabo bagomba konona nabo bonona ngo bwabakereye ko bavuga ngo basohore tubonone mugabo batabona umuryango yuri bwabakereye ko abanyavyaha buzobakera ko bagisambana buzobakera ko bacicana buzobakera ko bakiboregwa buzobakera ko bakiri muri vya bindi byose bibi bwabakereye ko bavuga ngo sura abagabo tubonone sura abagabo tubonone baseka ibibambazi sura abagabo tubonone bazoguma barondera ivyo bonona kugeza inzambi ivutse Nihoro bwacu abo bigeme kubera abamarayika barabakingiye ntaco babaye na Loti ntaguye mu kinogo aho Yesu ari ntabararigwa arashobora guhagarika ibitero byose by'umwasi Bibiliya imbariye ngo bugitondo rero babandi bakiri muri vya bintu umuriro uhavuza ariko bari muri ivyo ntavyo bazi
ati umviriza bwira abo bakwe wawe nivyo twari twabivuze. Bibiliya tubwiye ngo kuri abo bakwe yari ameze nk'uwizagira. Ijambo ryavuga ngo vyuka muva ahantu kuko Uhoraho agira arandure kino gisagara. Vyuka muve aho hantu, aha hantu jewe mpagaza sinzi aho uri, sinzi igisagara urimwo, sinzi ibikugwanya urimwo, sinzi intambara urimwo, ariko Imana yamenya ngo ndakubarira ijambo ngo vyuka uve aho hantu uri kuko siho. Aho gandagiye kuvyugwa n'umuntu Yona. Twaramuvuze ko bihagije mu misi birenga mu mayingira nk'abiri canke atatu. Muri uku guhunga Imana Bibiliya yavuze ngo acaragenda mu bwato hasi mu mfuruka mu nguni y'ubwato ngo yakira agasego arisegura aragarama arasinzira. Abandi bari mu rugamba rukomeye, ibintu byabo bariko barata mu kiyaga bikunda ubwato buremuruke. Hanyuma rero kandi nabo imana zabo, hano Bibiliya yavuze ngo vyuka wambaze imana yawe. Reka dusubiremo umurongo ugira 5. Abasoda baratinya umuntu wese yambaza imana yiwe. Murabona iryo jambo ngo imana ni ndome ntoyi, ntizari imana nyamana, zari bigirwamana mugo bazita imana. None erega umuntu iyo acizera imana iraba intama iraba imana. Umutamakazi yicaye ku ntebe yiravye ingondo mu maso, yiravye ingwa, erega araba imana, ariko siyo mwijuru. Inka aho bazemera iraba imana no kwirya ntibayirye, iraba imana. Ngo vyuka bo barabanza barambaza imana zabo, sinshobora kuzimenya izo arizo. Haraburi cyo tabara bona ibintu birakomeye, ivyo bafise babita mu kiyaga mugo baragaruka batoya. Turavye ku bantu barishi nahuri y'urugendo harimo umwe tutabona arihe, nawe yarose itiro kandi ubwato buri mu isanganya, buri mu ngorane, abandi bari mu ruhagarara mugo yaronse itiro ariryamira. Bararondera rero bajamu turukako bati wesha wagiye kubunda hiyo ubona ibyo turimo, vyuka wambaze imana yawe kumbure yo dusubiza ku mutima ntidupfe. Yesu nashimwe. Uko nukuvyugwa n'abantu, vyuka wambaze imana yawe. Umuntu ashobora kubwirwa ngo hari hirinde ataryabona, mbega iyo rinde bavuga riri hehe? Ebye mu gitabo c'ingenzi. Umuntu ashobora kuba ahantu hanyerera mu rupfu hagoye mugabo atabibona. Ababaye hafi y'inzuzi, uruzi rutwaye umuntu ni ibintu bibabaje. Iyo agikomeye, sindabona umuntu umutamakazi ngomba kuvuga umuntu agikomeye, bayishi twakuriye ku nzuzi, hari byo tutumvise mugabo twabonye. Uruzi rwarantwaye ndabizi. Urabona ugenda kuvuga ngo uhamagara abantu bo kugutabara, ukuja kuvuga rero niko wasama amazi akabarosa haca. Mukandi kanya usanga indi meze nk'umuduri utagishobora kugira ivyo uvuga. Iyo wayamabaka ari uvuga umenga ugira utwenge, nawe urupfu rurakujanye. Muravyumva? Haraho umuntu aba ahantu irati mbega ahantu nta mwanya uriho, hari ku myaka ngira nkando gwica nk'itandatu. Byo ndavyibuka je gwarantwaye kweri neza. Ruratwara n'uruzi hajya niganye mu nkumene data wacu ankurira, yambaye neza impuzu nziza, nambaye igikoti kindemera,
ahantu hasimvye ntoya jese simba hajya tuwe kuraba inka yashaye hakurya y'umugezi aho twaba ntekansheyo ivyumviro vy'umwana ntekanshemwo ncandururuka naciye ngenda uko nyene yo ngoro ya maguru neza gayemwe numengo ndabibona hari sumo vy'ukuri iyi pinyo ni ngufi ndakoroka hari abantu baje gushahura iyo nka kandi barambona no hakuno ku ruhande ku mutumba w'iwacu hariho senge iwanje na mukadata wacu ariko ico bashoboye gukora nabonye kwabi gukoma induru gusa hariho ibintu abantu batadushoborera bashobora gusa kurira none kurira bifasha iki uri mu ngorane ko warize ivyambaye ko vyakubabaje urarira none vyabaye umuti kuri jewe ayo mosozi yankijije none nkabona bahagaze hejuru urumva iriya sumo abaza hamasuma ari murabizi amazi akoroka iyo akorotse mwenuko ujana nayo ugarutse ubona uri hejuru ugaramye kiransubizaho bwa kabiri donge ndaduga yewe mwome ngo n'umunyenga ariko ijya gatatu nagarutse impuzu zose cazinyambuye nduko navutse hamara mu mbabazi z'Imana gica kiranterera ngo ngo kuva ngabwira kuri korera ya kabiri ncasanga hari igisinde casidutse nguma ko mwenuko babandi rero bariko barakoma induru baje kuntora kuri ico gisinde ariko mu manga ntibari kuzayo ko rivye gukunda ko biyahura mutama wanye ndi bako ari kugenya uburo nagiye murazanye igitunga ari karagenyeramwo bavuze ngo mwene nakayahwereye bona raje oyo inda nayo nyabwijute igera hariya ndi gusa nayo ndigera hariya baca barandugana baracana igicaniro ndota none indira abanzi rashuha baramba igihondahonda rakoza mu mwoga amazi aragaruka rero baramvura vya kirundi ndakira impuzu bazitoye mukeye aho zasigaye ku biti none asane natwawe none naratwawe mfise papa na mama basenge bari ngaho na mukadata wacu n'abandi bantu b'abagabo benshi ariko badashobora kugira ico bamfashije cyo ndabireke nta mwanya hano biribere ngo vyuka wambaza Imana yawe kumbura yadusubizako umutima kandi gayemwe aba bantu naho batari bafise Imana nyamana Imana yayona barayizera amen icombi Imana yo abantu bakayizera bakanya ko ishobora guseruka aho Imana zabo zananiwe Imana zabo bari bazambaje mugabo ntagira ico zikora mugabo vyuka wambaze nawe shirako ku Mana yawe ntuje kuziwacu ndaco vyavuyemwo mbega abo bantu bahavuye bakira canke barapfuye Yesu nashimwe kuvyurwa n'umuntu kuvyurwa n'umumarayika gira kabiri igitabo ca mbere c'abami 19:5 igitabo ca mbere c'abami 19:5 araheza iryamira munsi y'ico giti c'umurotema arasinzira maze umumarayika araza aramukoma aramubarira ati girante vyuka urye akanuye mbona umutsima ugeretse ku makara n'umukuza w'amazi biri haruguru y'umutwe wiwe nuko aravyabira ararya aranywa arongera ariryamira mareka uhoraho aragaruka ubugira kabiri aramukoma aramubarira ati vyuka urye urugendo rukunanire kuko ari rurerure nuko aravyuka ararya aranywa izo ndya zigendera iminsi 40 n'amajoro 40 ashika ihorebe ku musozi w'Imana Yesu nashimwe uyavyurwa yaragaze ku rugendo rwo kwiyahura uyu babare ngo navyuka rye kandanywe yarageze ku rugezo hari igihe umuntu agera igihe ubuzima bukamunanira ubuzima bukanka si mu buryo bw'umubiri gusa no mu buryo bw'impwemu haraho umuntu agwa mu vyaha akavuga ati none bavuga ngo Imana iraharira aha jewe yombabarira kweri
ntibigikunda. Nico gituma muhora mu abantu biyahura. Ijya ni inyigisho Satani amuzanira mu nyuma ati yewe turavye ivyawe aho bigeze. Umuntu umwe hari nko muri 2 ndakeka na 2 canke na 1 yari umuntu yize yaminuje mugaraja mu ntege nke atarakizwa rero aragira ibimugoye. Iyo raje mu rusengero murabona mwega batumenyereye turetse ibyo bya corona abantu bararamukanya bakaduga bakaramukanya cyane kandi hanyuma rero canka kadafise kubaza ati ndafise kintu ndakubaza ntibimugore kuduga ngaha. Uyo mudamu agaca hagarara ngahaje hari ya microphone ijya bave iriya manda ijya trepsi. Undi munsi ndamubaza none ko wamuhagaraye hajya ubugomba iki? Ati burya mba ndabakeneye mugabo ndatinya. Ndutinya iki? Mpora mbona barya abantu baduga hajya barimvye baririmbira bakabasanga hariya ku ma escalier ngajya ntibarya abantu nabera harya no hiranga kandagiraho no cangwaho none hajya barahaza abantu batera muri vyimviro by'abantu. Ndamubwira ntoya ufise ikibazo uzohora uduga hanyuma rero ubaze icyo ugomba kubaza bazogufasha. Ati nukuri mu mbabarire narinzi neza ko umuntu atarengana harya ataruwera. Yesu ashimwe. Ivyo ni ivyiyumviro abantu biyumvira. Niwe yarageze ku rugezo uyo mu mama rero yambwira ati nta kindi cyari gisigaye atari kwiha umugozi kandi nta yandi makosa nta vyari yononye ariko vyari ibintu vyo mu mutima. Satani amubwira ati naho vyogenda gute ntushobora guharigwa. Undambarira abakuru w'amadini ngo yabariye ati jewe nagize ingorane yini yari umwana w'umunyeshuri. Namubwira ati jewe ntavyo noshobora reka ndagusabira rendezvous naka ntabo mvuga kuko Yesu mu miga wa Kristo gusa. Reka ndagusabira rendezvous naka atego ati kurona kandagenda atacambwira ngo mwana ngo wihangane ngo ndagusabira rendezvous ku mukuru wacu twese ngo ntivyo byaha byawe muvuganye yo guharira bigashoboka twumva biteye ubwoba. Undi mwana wanda abanyeshuri barakundira zamwe naramuzanye ati uyu mwana yavuze ngo agomba gupfuma apfa mugabo apfavuze aravuga aravuga nte igituma bakubwiye ko udashobora guharigwa so umuntu harira ivyaha no bakubariye ntavyari gushobora mugabo Yesu mwana w'Imana yapfuye akazuka iri zuba ko watuye reka tugusengera Imana ikubabarire ariko ntuze wongere. Haleluya. Acha tangura gutwenga atari bwatwenge. Erega abantu bariha umugozi Yona uyu mwene data twavuze Eliya yarakoreye Imana nkuko nawe wayikoreye nkuko nanje nayikoreye kandi umugishishikara mugabo Satani azanitera bwo riciye muri wa mukenyezi Yezebeli atejo nkaya man bakamenye banje wagize kurya nawe wejo aho wabashize niho uzoburi. Acategwa ngo n'ubwoba aratemesha arahunga n'uwamukorera mutamunzira agenda wenyene. Iyo tugiye twenyene twisanga mu ngorane ntuzugende wataye mpwemu yera ntawoshika udufasha ni mpwema dushoboza. Ngo agera munsi y'igiti cy'umurotemu niko batubariye abasiguzi benshi bavuga ngo amama cyangwa ubukame bw'icyo giti uretse ko bwo kugwa mu kanwa ngo bukuguye ku mubiri wacupfa. Asanga ntandi yo kwigwa ngo acaja munsi y'icyo giti arasinzira aca yisabira gupfa. Ubwa mbere arindiriye ayo mama kwa mugwa karayabura aca bishira mu isengesho Mana ntabara unkureho kuko sindutabasogokuruza.
none mbega ivy'uru rugendo rwo kuja mu ijuru hari umuntu yigereranya n'uwundi ugomba kumera nkande wewe hewe ugomba kumera nkande wewe ntubona none urakwiye kugira ati ndagomba kumera nka Yesu gusa yaguhamagaye abona ushoboye ivyo nyene yego ivyo ushoboye n'ivyo nyene ingabire zacu ntizingana oya umuntu wese yahawe ivyo ashobora Eliya avuga ngo ntasumba basekuruza ariko basekuruza ariko aravuga nta numwe yari bwahamagara umuriro nguze uri gati kimazi kiri mu mabuye n'umukungugu n'umunyota ivyo yabonye ahamagaye bivuye mu ijuru ni Eliya gusa mugavuga ngo sindabaruta iyo umuntu agiye mu ntege nke yibagira n'ibikomeye Imana yamukoresheje iyo umuntu agiye mu ntege nke yibagira ivyo yanesheje iyo tugiye kunesha turaba imbere abatwitangiye imbere banesheje ariko tugiye kuneshwa turaba imbere abatwitangiye imbere baneshejwe hari igipfungu cy'ivyabo nakidukikije cyari gifise imibiri nk'itwambaye basonze uko dusonza batukwa uko dutukwa bagawa uko tugawa ariko ivyo ntivyabuza gushishikara kandi baratororere nitwashikaye amahoro Yesu nashimwe Eliya bamubwira tumviriza umwanya wo kwiyahura uracakora vyuka urye hanyuma unywe ubandanye urugendo rukunanira Yesu nashimwe avyuwe n'umumarayika haleluya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kuvyugwa n'umumarayika aga niyo nshitse twatanguye kuvuga ijambo ngo kuvyugwa n'abantu kwijambo rivuga ngo kuvyugwa n'umumarayika 12 gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 12:6 umurongo wa 6 kuvyugwa n'umumarayika ku munsi Herode bwaca amubashikiriza muri iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo ibiri abateramyi bari ku rugi barinda inzu y'ibohero maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande umuco ubonesha mu nzu akoma Petero mu mbavu aramukangura ati vyuka n'ingoga iminyororo imuva ku maboko irakoroka umumarayika aramubarira ati kenyera wambara inkweto zawe abigenza atyo kandi aramubarira ati kubira ku mutamana wawe nkurikire arasohoka aramukurikira yamara ntiyamenya ivyo umumarayika akoze ko ari ivy'ukuri ariko agira ngo abonye ivyo yeretswe nko mu nzozi Yesu nadufashe haraho Imana igukorera ibintu uti ibi nivyo canke ndi mu nzozi utavyiyumvira utabiziga ibintu vyiza mbega ibi nivyo canke ndasinziriye mpava nikangura Petero hano hewe hari abagabo b'ibitimbe ndiko nibaza kuri Petero ngeze hari abantu b'abagabo b'ibitimbe nukuri tugiye mu vyiyumviro n'umuntu akuvuze nabi ukavyumva haraho umara n'umwanya uri kuravyiyumvira itero ntirishoke riza mugabo Petero bavuze bati bazokwicejo kandi yarazi ko batariko baravyiga babimenyereye Yakobo aherutse kurengana uwo bakoranye atumviriza na wewe kujya baringaniriza izosi rya Yakobo na wewe nejo ngo acaragenda araryama agira gute arasinzira wenda kureke aho twe nawe tworironga ega naje ndimwo twarironga rendezvous ari ejo hari icyo twokora tutamenyereye kandi icyo twoshobora gukora yoba imyidogo canke tukabishyira mu gusenga ego murashobora gusenga ariko aridoga ntimwonye muri Zaburi ko hari umugabo yari karasenga avuga ngo ivyo bibi abantu banyanka ngo bibasubize ku mutwe none
uri kurasenga neza. Ararironka, Petero ararironka. Cyo naravuze cyatumye arironka, naraciyumviriye jewe mugabo. Petero bagira bamukerera izo sabizi, ariko ntajwi ryamwagiriza ikibi. Sivyo bakoze b'Imana. Iyo atajwi ritwagiriza ikibi, guhera ntibiteye ubwoba. No, namba wamuri ivyo ngo urupfu n'irembo nshamwo ngo njahe mwijuru erega inzambi itavuze nta yindi nzira ihari. Kandi ikindi cotuma umuntu agira ahwere atobabara, muramaze kumva umuntu ariko arahwera avuga ngo yo ngo ngire mpe muravyumva ivyo bintu. Naho abageze ku mviro abanza kumera nk'ukize ngo mutwo dutandatunywe muhe nivuga ati mpanda dutembane nta tundi muzomba. Siko none naho yo bari umwana ntagenda arize ngo avuge ngo arire ngo reka ngire mpere. Eka abababara nabasigaye kandi abo nyene hajya ntibababajwe n'uwagiye, baca bibuka ko nabo nyene bazogenda. Wagira Ego umunsi umwe Imana yarabwiye umuntu atewe ngo umuntu yarateguje Imana ati Imana ndabizige nubanguka gutwara abantu mukanyisase ndagusaba ijambo ntuzuntwara utanteguje. Imana iti sinzogutwara ntaguteguje nzoguteguza. Korobiyare murazibona zitwara abantu bavuye mu mubiri, zitwara ibiziga. Twe twakuriye ku Musaga hari iraho yitwa D+ yirabura yafise ibibanza 10 yagenda mu gipara niyo yazivuye yari y'igisirikare. Uyibonye 10 uti hagitwaye umuntu yahwereye. Akamazibona rero zigenda zitwara umuntu yahwereye zigaruka, zitwara undi yahwereye zigaruka, zitwara undi yahwereye zigaruka. Undi munsi rupfu ruti ndaje atoya ivyo twavuganye sibi, twavuganye kuzontegura ukambarira. Sinatwaye mwene so wanyu mubona, sinatwaye mushikanyu ubona, sinatwaye mu muryango wanyu ubona, wagombye kunda guteguze gute? Nagira ngo warabibonye. Bugere haramunaga ngo arikararira ngo urumva ngo ariko erega kandi reka abantu barire umuntu bamubuze. None ko ata muntu yirira yahwereye abara yakuramwo hakiri kare yiwiwe